Bo ni kubera nyene twese turabizi ko Tupac n'umwami wa hip hop kwisi yose, rero akaba atakihari ariko ibikorwa yakoze byasigaye birivugira. Rero yaransigiye urufunguruzo rwa rap, nico gituma keshi namavuga ati umuragwa wa Tupac. Hari na Collabo ya Caesar Recordings, hari indirimbo ya Caesar Recordings, rero yarajeje kuza projet muri Yakoze record vuba cyane, indirimbo bagiye kuyihabwa. Muri kumwe na Tupac? Yes, of course, kwera nanje namaze gushiramo verse. Yo 1212 nibaze kumeze neza kuri micro ni Mr SGS Mr Sando, ushaka kumwita kushaka behind camera ni Pointium the green machine. Ndababwira ati ibintu birakomeye, cyo kubwira ati banzu simbere kuri YouTube, ubanzu ukore subscribe, byose bikore ndetse uheze una comment uvuga ati ikintu mbega ikintu tuhindura nigi ikintu musire duse umuririmbyi novuga ko ari umuririmbyi ebana ariko arakora neza, umuhape novuga ko ariko aravyitwaramwo neza, ndibaza arabidondora yongera nabahe nakantu gatoya kugira ngo umumenye ati n'umuhape nyawo. Bavuga yuko murazi yuko mu Burundi yuzuye abahape mugabo niba kuzobona bari kuri hit, niba kuzobona bariko baraca hirya no hino. Reka rero tumwakire ndetse yongera nabidondora. Gute bro? Fresh sana. Meze neza? Ya ndashima Imana. Banza widondore kwanza ku bakunzi ba KZ TV. Abakunzi ba KZ TV mumeze fresh. It's your boy M9 Jimbo aka umuragwa wa Tupac. Umuragwa wa Tupac bro, kuki wituko kuno bro umuragwa wa Tupac? Bo ni kubera nyene twese turabizi ko Tupac n'umwami wa hip hop kwisi yose, rero akaba atakihari ariko ibikorwa yakoze byasigaye birivugira. Rero yaransigiye urufunguruzo rwa rap, nico gituma keshi namavuga ati umuragwa wa Tupac. Hari na Collabo ya Caesar Recordings, hari indirimbo ya Caesar Recordings, rero yarajeje kuza projet muri Yakoze record vuba cyane, indirimbo bagiye kuyihabwa. Muri kumwe na Tupac? Yes, of course, kwera nanje namaze gushiramo verse. Ni fresh. Indirimbo twitege ryari bro? Ndumva ibintu bigiye gukomera. Inyuma ya nijyari cyane izoba yashitse. Yeah, M9 Jimbo, mbega wewe happy waitanguye ryari bro? Bo natanguye kera nkivuka kubera mama yambwiye ati nawe wavutse urapa. Wavutse urapa, rero ukubona nshobora kuba uno munsi ndi mu barapere dufise mu gihugu cy'u Burundi. Donc ni ibintu nishimira, ni ibintu byatanguye kera kuva nkivuka, mugabo natanguye kwinjira muri studio muri muza 2015 ku yeah. Okay, M9 Jimbo, mbega kuri wowe uri kuraraba happy y'u Burundi geze hehe, bibona bimeze gute bro? Bo ndiko ndaraba happy yo mu Burundi, mu bisanzwe ni neza ariko atari ku rugero ruhagije. Haracakenewe ibintu byinshi byo gukora kugira ngo ishike ku rugero nyene dushobora gushima twese. Mbega kugira wiyumvire gukora ati nijyari vyaje gute? Bo kugira ngo rya ndirimbo nijyari ni kubera ko nari maze guhura nico kibazo mu buzima, nkibaza ati nijyari nzosubira guhura na wa mugenzi wanje nabura, nijyari nzosubira guhura. Bo of course na Tupac yaragiye kandi n'umuntu abantu inspire abantu benshi, rero kubona yaragiye tegezwa kwibaza ati nijyaye dusura guhura tuganire, ambwira ivyo yabonye iyo yagiye, nanje ndamubwira ivyo nasigaye ndabona ngaha. Rero ico ni kibazo je pense ko gifisa abantu Umurundi wese canke n'utari Umurundi, ico ni kibazo
utegerezwa kuufise kuko nawe urafise ubushoboka kuba warabuze naho utoba uzi abagenzi iki niki ushobora kwibaza ati n'iryari tuzosubira guhura rero ca ndahitamo gukora irya ndirimbo kugira ngo ico kibazo abarundi bose bafise donc ndagishire ahabona. Okay, mbega uturimbira gatoya kuri iryo ndirimbo n'iryari harabayishi bakeneye kumva umurago wa Tupac yumva ati koma aririmba gute? Yeah, mbe tuzongera guhura fise byinshi no kugira hari mwivyo ntatahura no kubona waragiye mbe tuzongera guhura ndazi ufise byinshi umbwira hari mwivyo udatahura ivyo wabonye iyo wagiye ko mbona izuba rirenga bukeye rigaseruka nihe riba rivuye nihe yagarukiye riba yataje kuryama canke kwakira abandi vyibaze nyishu utora no gukunda abandi bene wacu baragenda abandi bakavuka bakaza badusanga habagiye badusize ni kumanga nta kuringa bisaba gusa mfise amakenga mbega bagiye bazogaruka uzu umunsi waje umunsi wo gutahura babaje ndomana n'Imana yawuduhishije ko twama tubibuka bobo baratwibuka mbega ho bazozuka canke M9 Jimbo baga wekanya ni Tupac kweli. Okay mbega bro hari beshi ubona ngaha muri iki gihugu cyacu Burundi muri rap beshi baguma badisingana mbega kudisingana gisigura iki muri rap? Bo kudisingana nukubera twavuze twese tubisangaho bose abaraperi bose baje babisangaho rero nibaza ko muri rap biremewe atanzigo birimwo atagwango birimwo nuko gusa benshi baca babishira mu gwango ugasanga ngo waramudisinze naho mwohura aho hanze niyo kuramutsa canke naho wosora indirimbo niyo shira ko comment canke ngo partage isangiza abandi ico nico cishe abaraperi b'abarundi n'ahandi ho kudisingana normal sana. Kandi warafise indirimbo navuga ko wari kudisinga umuhaperi navuga ko akomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi Fabilove Kaminigado iriho cha bo mu bisanzwe rya ndirimbo nariko ndahanura abaraperi bibona ubwanwa donc babona yuko ubwanwa ari bwo burapa kandi ubwanwa butarapa ubwanwa nibunavuga no rapa gute rero nariko ndabahanura ati mureke kwibona ubwanwa niburapa arashobora kuza n'ikidogo gifise imyaka 5 kikagucana kandi ufise ubwanwa rero ntabwo yari beef canke yari juste conseil tu. Mbega kuri wewe ndakeneye unshishirizemo gatoya kwiyo ndirimbo ariko udisinga Fabilove abasine ngo ndamudisinga mwe basi yiririmbe twaravyumvise ibintu amajambo yarimwo ebana nawe basi yaririmba. Yeah, ashira isoni mu kwiyita master king kubwimvo yibangi ishwe n'amafegi isura n'injundi ubugufi nk'ifundi isura nk'iyo rapa yiwe niye badogo isona nk'uwo bateye umunigo nigo nikimuga mu muhaga mu mubiri n'uruzingo kubw'inzigo n'ibisongo yinywera ijoro umurango hamagongongo akingari bado naho wama wiyita kuri kamerika doye. Bro Fabilove yumvise yakubwiye gute? Bo je mu bisanzwe nituvugana yaramblotse ariko nibaza yuko ubutumwa bwarashitse aho nashaka jewe yakubloke yikwera iyo ndirimbo. Bo je nibaza yuko yamblotse kera ngisora indirimbo yitwa King B-Face yashaka ko mvuga ngo King Fabilove kandi atabibereye ndomana navuze ati ashira isoni mu kwiyita. Yeah. Okay. Mbega wone guki wabonye ko B-Face ari king yo? Bo ni kubera nyene ndakunda ico nsigarana mejeje kumviriza indirimbo yiwe. Ya sinkunda abantu baririmba mini gangster mini rasta ivyo ndakunda ikijya kintu sigarana iyo numvirije indirimbo ya B-Face ndomana naciye mvuga ati is the king. Ni Fabilove avuga yuko abaririmbyi bose baba happy bo mu Burundi atanumwe ariho niwe wenyene novuga ko abasumba kubera ko aguma muri happy. Rero B-Face na tukabona aguma canga ama R&B biki byose aracanga none we ni kuki wahisemo kumwita king kandi ubona yuko acanga imidi yiho yose? Nona yishoboye nona yishoboye bitwaye iki mugabo hape ubu muri no miss ntayijamo sana mugara yishoboye uravyemeraga yishoboye je sinojamo ko yanda mu journaliste mvugira kuri bose so abakunzi
ba TV yacu nibatubwire ko nibandike muri comment ko atayishoboye. Arabishoboye dancehall, reggaeton, hip hop byose arabishoboye. Rero numu best kuri byose. Rero sinumva ko ushobora kumwankiririza kubera ico mu gihe abishoboye byose. Mbega ya ndirimbo wasohoye ngo King B Face kuki ni kubera ki wahisemo gutangura kuri irya ndirimbo wagomvye kwandikisha izina kugira abantu bakumenye bimeze gute? Bo mu bisanzwe jewe niko abantu benshi babitahuye ariko siko biri je ikintu catumye nkora irya ndirimbo ni kubera ko nashaka kuvuga ikintu kiri ku mutima, nashaka kugaragaza donc uko nkunda ivyo nkura mejeje kumviriza indirimbo ya B-Face canke abantu benshi baje kuyumviriza impanuro bakuramwo ingene yigisha societe. Rero bica bituma nyene no ririmba irya ndirimbo. Ni B-Face twabonye yabahaye Collabo muri abantu mw'abatipe batatu mu ndirimbo yitwa nibibazo. Mbega B-Face ni kuki aguma afasha mwebwe nyene muri abatipe batatu aguma bishira ko mwebwe agomba kukuzana nuze lebo abashiremwo nibiki ibiri nyuma ya Bo nukuvuga ijya projet mu kuyitanguza yavuze yatubwiye uko ashaka kudupushinga yani fan base afise ayidusangize. Aravuga ati reka rero ndabashire muri crew yanje yitwa rap business. Araturondera twese kujya twari batanu, hariho Mac Farao, hariho Superboy, hariho Akijizo, hariho Levo Mtindo na Jenyine MNF Jimbo. Turakora ijya Collabo ibibazo. Nibaza ko abakunzi b'umuziki ndundi baryohewe cyane kuko ni indirimbo irimo amajambo meza, irimo ubutumwa bwiza kandi yashitse kure cyane, abantu barayikengurutse, feedback twarazironse kandi ni indirimbo izohora isohoka buri mwaka, ni Collabo izohora haba ya rap business buri mwaka. Rero nibaza ko no muri uno mwaka bitegure cyane vuba cyane bagiye kuronka ubundi butumwa buremereye. Ati ya kabiri ni ryari? Ni vuba cyane. Tugire ko baga freestyle gato ya kuyo ndirimbo nyene. Harabarara mu nzu abandi barara hanze, harababa muzi wabo abandi nabo bapanze, ukwezi yo guheze amasa karenga 11, ubwano bwashinze imitsi yaranze, icuye bakibize manafasha wo bukoze, bamwe mu bihinda bandi mu gahinda, bamwe mu munezero bandi mu mubabaro, aho umworo yanitse ntibwuma kuko ataryoherwa n'umunyenga w'ikivuma. Yoroye inkoko agacaka gacakira, ivyo bamwe barirana nivyo abandi baririra, aho bamwe baburira niho abandi bakirira. Ibibazo vyatubanye umurengera ibiba ndaryamara sinigera ntoritiro. Okay, ni M9 Jimbo. Mbega we kuri kuraraba nuwe turumva urashoboye vraiment mugabo tiko turaba happy bana promotion ntihabwa sana muga tukaumva wowe yuko hari indirimbo zibiri zoba zarabaye izukwezi kuri hit connection. Mbega we kuri wowe wavyimvise mu gute bro kandi ari ucinjira? Bo bijya bintu niweza ko narakengurutse cyane, narakunze urukundo abakunzi b'umuziki ndundi banyeretse kandi n'ubu babandanya banyereka. Nibaza yuko turi kumwe nabo tuzoshika kure cyane kandi bakomeze banshigikira cyane. N'indirimbo yanje nshasha n'iryari bagende kuri YouTube yamfashe umwanya munini cyane kandi n'indirimbo irimo amajambo, donc yantwaye umwanya munini aremereye nyene. Bagende bayumvirize bayisangiza abandi, nibumva ari nziza ariko bayisangiza abandi kugira ngo burya bwiza bayisanzemo n'abandi bubashikire. Bashire n'ama comment hajya batubwire nyene uko bavyumvise kugira ngo bibandanye bitwubaka. Bana nivyo kwetwe kumwe na M9 Jimbo. Mbega mugaye mukumariza ndivuze yuko worimba kaya karirimbo gusa King B-Face tumarize kuri kanya. Mwite B-Face on the floor canke rap yuda naho nyene ntagaso aragucanga kaguha ma flow zimwe z'umuriro apana izoza 4 ni namba moko naho wojabuka nta wunda yako. Ama freestyle nta honja kuko no mu rap atigera akonja.
arabafunika kuko mukurapa ntavyo kwandika genda Afrika ugende Amerika cyangwa ugende UG ni Kigali nta uhari mu Rwanda bamubonye bakura inkofero bifese uri umwami wakoze ibitangaro akingari bado naho wama wiyita kuri kamerigado yeye bro respect kweli kandi thanks sana nabwira ati twari kumwe na M9 Jimbo muri la rapper numvise ko ashoboye vraiment afise ni song shashi indirimbo yitwa Nijyari muje kuri YouTube mukore subscribe mukurikirana iyo song yewe mugeze kure ndababwira ati muje kuri YouTube ya Kelvin Zehote ni KZ Media nga kuri YouTube ni Kelvin Zehote mukore subscribe share ndetse mwandike no muri commentaire muheze muvuga ati M9 Jimbo yababwiye ati muze kwandika mu rapper ashoboye muze kuvyandikamwe mwandika ati mu rapper ashoboye ninde mu Burundi ninde niko yababwiye reka ndamubahe kwanza baseze natuje tubwira koya so abakunzi ba Zero TV ndabashimiye cyane kuri kano kanya mwaduhaye namubwiye ndabashimiye ama ndifuza kandi ko bonyereka urukundo ndazi n'abantu beza n'abantu bakundana bapartage cyane ino interview bagende no kuri YouTube channel yanje nitwa M9 Jimbo bagire subscribe hajya bagire comment ba partage kandi ndabakunda cyane okay merci yari Mr GS Mr Sando ushaka kumita kushaka kuri kamera yari Pointium the Green Machine banda mukora subscribe kugira ngo mwandaye mwiryohererwa bye bye